Shalom ni kiganiro Shalom nkuko mubizi mu vyumva uyu munsi nkaba ndi kumwe numwe asanzwe ari n'imirimbo da gospel nkuko musanzwe mubizi abatumira iminsi yose muri kino kiganiro ni Hakizimana Dive Shutela mu muzi cyane cyane ku izina rya Shutela maze kumva ku ndirimbo yiwe shasha isanzwe hari vy'ukuri indirimbo iryoshe irimo ubutumwa irimo message idasanzwe hamwe no kw'ishure asanzwe ariko akorera ko yigisha ku bintu bijanye n'umuziki muraza kuvyumva Shutela ndakuramutse ndagwana ikaze ndabaramukije cyane muguwe neza. Ego turashima nkuko nemeje kubivuga hari indirimbo shasha yanyu yitwa yarabirangije ni indirimbo vy'ukuri novuga jewe yankoze ko kanumva umengo iriko iragira n'ici fasha abandi bantu ni indirimbo vy'ukuri itekeye iri mu byiza reka ndavuga gutyo onye ni indirimbo mu kuyirimba kenshi umuntu agira inspiration kanaka imisi yose ni vyiza ko umuntu agira inspiration divine ariko hari ikindi kintu umuntu abasunikiwe gukora iyo ndirimbo naje gute iyo ndirimbo novuga yuko avant ko ndayandika nari mu bigeragezo bikomeye 2019 novuga nanditse 2019 matariki ya 25 kwa gatanu cyo genda ndi mu bihe bikomeye biteye ubwoba nyene no mu muryango mugabo hari ijambo ryaguma rindemesha ikigeragezo ninjya mu Kristo nkumva ko naho bigeragezo ko biranshikira ni imfungurwa yanje nda muri ivyo bihe ndumva numva ijambo njyamye yarabirangije please ryaguma rigwira muri je natangiye kuronka amajambo yandemesha muri byo ndibaza uko yumva indirimbo urumva ko ari nk'amajambo akora ku mutima w'umuntu burya navuga ko ari ubuzima ko natanga message nashobora kwitanga nk'ubuzima bw'iwanje natanga message ku bantu bose kugira ngo ishobore kubafasha urumva hari nk'amajambo avuga ngo ko wiganyiye wihebuye amosozi yuzuye amaso donc kuvy'ubuzima bw'ejo humura Kristo yarabirangije hari ijambo Kristo ari kumusaraba avuze ngo vyose birarangiye donc ivyo yarangije hari nk'ivyo bibazo hari imyo mitwaro bukene kwiganyira kwihebura n'ibindi vyinshi n'ivyo bintu byoza nk'abakugwanya bigusugereje vyose Kristo yarabirangije hari akantu agaparti kavuga ngo gendera mu kwizera donc gikuru ni kugendera mu kwizera gusa ukizera ko Kristo yarangije vyose. Ego urakoze cyane novuga ubwo ni naco gikora kuko kenshi gajambo twakunze kurivuga vy'ukuri ngo yarabirangije ariko umuntu yagera mu bigeragezo ukumva ukamengo nyene ari wenyene ariko gwana wenyene ariko vy'ukuri iryo jambo ntarigire igiwe umuntu avuga ati okay no gufata yarabirangije ndavyizere umuntu acavuga ati none kora indirimbo vy'ukuri ama ibifisi ikintu kiriherekeje kandi novuga ko Imana kugira vy'ukuri irinde nk'iyo ndirimbo yigeza ku muntu hari n'ikindi kintu ibishaka ko ahinduka nk'iyo onye umuntu avuze ati Shutela vy'ukuri ndi mu kibazo kidasanzwe hamaka kugira ukamubwira jambo ati yarabirangije humura ubushaka ko atahura iki nkuko nemeje kubivuga mbwiye umuntu jambo ati yarabirangije kuko si bose badukwirikirana batahura imvugo nk'iyo onye kuko ni vyiza vy'ukuri ko tutaza turashira ibintu mu migani ni vyiza ijambo rirumvikana ariko vy'ukuri hari abantu babafise gutahura kuri hasi tangi mbwiye umuntu ngo yarabirangije imbe nambere abanza kwibaza umuntu yabirangije wariwe amaze kumenya wabirangije wariwe acamenya impamvu yarangije vyiwe novuga yuko twebwe sitwe turiho ariko ni Kristo ari muri twebwe kandi biritubwira yuko Kristo nta kindi cyamuzanye yaje kurondera no gukiza cyari carazimiye no kudukiza ingwara nibazo byari bituremereye ivyaha byinshi byari bikuturemereye n'ubukene n'ibigeragezo nuvuga ngo wewe rero mission yibamaze gushika ku isi yaje mu mwiza ariko mwiza ntwamwakira aje nk'umuco rero wamwakiriye nivuga ngo biritubwira ngo ntazosura kandi ugendera mu mwiza umva ikintu cyo cyambere arakirangije narakijije usingendera mu mwiza kabiri murazi yuko umuntu arahura nibazo vyinshi kwiganyira kugwara kwiswaza ko ari bibazo vyinshi mugabo byo byose biri munsi y'ijambo yarabirangije urumva yuko kimwe nuko uhura n'ingorane ntiwihebe kigeragezo ninjya mu Kristo kujya nyene ryabaye muri jewe ivyo bifise akanya kavyo Kristo yaravyikoreye vyose yarabirangije ahubwo ico ndamusaba uwo muntu ariko arankurikirana nuko daboro gendera mu ijambo ryo kwizera no gutahura uwo muntu yabirangije wariwe akamuha ikibanza gikomeye mu buzima bwiwe akamukorerako Urukoze cyane ijambo ry'Imana iravuga ko mu gihe turi mu geragezo uririmbe cyangwa mu gihe uri mu geragezo usenge kandi unaririmbe si vyiza ko umuntu ari mu geragezo canke yumva vyo kuri yananiwe ko atayiheba ariko ni vyiza ko amenya uwashira ko ivyizigiro ni gutahura ubushozi buri mu guhimbaza Imana no kuyitazira example typique notanga ni kuri Paulo na Sila
gihe bari mu bigeragezo baboshwe donc batagira gitabara bafungiwe ahantu barimenye baratahura yuko abadasanzwe kandi bamenyanye na Kristo kandi wo bamenye afise ubasha bukomeye cyane ico bakoze nta kindi bararirinze baratazira vy'ukuri bivibwina mu mutima ndirimbo yo kuvuga parti kanyuma kavuga ngo simba simba tazira uwo mwami kuko vyose yarabira kandi anatambitse nkuko nabivuze urumva kimwe n'ukuri mu bibazo birengere ube mu bihe byo gushima Imana amutazira kuko biri tubwira yuko mu vyiza no mu bibi dushimira Imana kandi ivyo byose bitubako tupaniririjwe hamwe mu kutugirira neza urakoze cyane uravuze neza ko mw'iyi si by'ukuri tugizwe n'urugendo urwo rugendo rugizwe n'ibintu byinshi umuntu araja hasi akaduga agasubira nk'uko muhejeje kubivuga umuntu arabirengera akamenya by'ukuri ko intambara atari yawe intambara ni wundi muntu rero ukamenya uyiragiza ari Imana apart y'ivyo onye usanzwe ufise n'ishure novuga usanzwe bigisha ibintu by'umuziki twibutse ni école technique vocale nimba nihenze hama ikaba ifise kwirakora kandi by'ukuri imaze gufasha abatari bakeyi nayo kwikora ni gute bon école technique vocale yatanguye 2013 mvuye kwiga ibintu na musique donc ufise mu experience canke novuga competence ko hari umuntu umva ati urya muntu sinogenda kwiga iwiwe kuko sinzi niyo yavyize ni ibintu ngani avyumva uko nyene nta nose afise vy'ukuri ego umva 2013 meje kwiga vya musique donc à partir de vya majwi donc n'ibindi nivugisho giye kuvuza nyene twimve gutanga dushogira ngo dufashe abandi hamwe guca Burundi nako Burundi mana raduhezagiye vraiment hari abantu bari tarantiwe gusa twavuze ati ifo ko abantu bafashwa bakora ico bazi ko umuntu ashobora kubaho agakora ikintu mugata signification yacu kugira ngo bungure n'ubundi umenye buri hejuru cyane umva ivuga ni école technique vocale nkuko vyumva harimo ubuhinga n'ijwi mu buhinga harimo vya musique ijwi naho turabigishije n'ubuhinga bijanye n'amajwi tumaze gukora mu gihugu cyacu tumaze gukora ibitari bike twarasoye promotion kuri 5 yituri migira gatandatu niba ngo nikira ku mwaka dusohora niba ngo egale ko ariho ni 6 ans turakora ngaha mu Burundi navuga ko nayita 6 ko razi ko hariho crise twagize mu gihugu ituma tuhagarika ibikorwa bimwe mugamva ko 6 irarenga rero turigisha bikwiye turamaze gusohora bikwiye amaradiyo amwe arabizi amashingiro menshi arabizi kuko benshi baturondera dufashe mugo nkabona ko nashobora kwipartager muri amashingiro yose ariko kimwe nuko nakumva yuko ntibashobora kwafasha bose twagize initiative yo gutanguza ishuri kugira ngo abantu bose bo mu eglise atandukanye aba worship leader bose bashaka gutera imbere bose baze mu ishure dushobora nke tubafasha rero tumaze gusura abatari bake muri zo promotion 5 sinke benshi barateye imbere nka Stella ba DJ n'abandi benshi cyane ba Oscar bamaze gushaka kurambo kunza zishimishije bon turakurikirana bikwiye ubivuze neza ahubwo ni nk'ikibazo nyene cyatage kwirikira kenshi umuntu ariga agaheza hama bikaba biheze ntiyabiga suivi canke kuvuga ati mbandanye nkwirikirana nk'abanyeshuri naramuye abanyeshuri basohotse wanje ndabingene bagenda barabandanya igihe umuntu aba yahejeje umuntu afite kujya kumwitaho canke kuba hariho nova gute umuntu hejeje ishuri umengo birarangiye ariko hari gihe naho biba vyiza iyo habaye suivi canke umuntu akabandanya kwirikirana nk'umunyeshuri wiwe ico yagiye kuvamo ego cyane turabakurikirana bikwiye vraiment ko namaze kubivuga ni kuvuga yuko umunyeshuri angije muri école vocale occasion ya mbere aronka ni featuring n'umwigisha n'abandi bastari batandukanye kugira ngo bashe kuronka aho bashikira donc plateau nziza bashikirako kuko urazi yuko umuntu agitangura biragoye yuko ashaka kubandanya musique adafise ahantu ashobora gutangurira rero turakora indirimbo no muri n'abarinzi bajishure tukongera tukakoresha n'abandi bakomeye kugira ngo basohotse bamenye n'abandi bamenye monde bagiye voilà isi bagiye ngene imeze n'ingene ibikorwa bimeze sivyo nk'aba Stella barangije muri promotion yahera twarakoranye indirimbo iringaha nyene onako twakore hakwa Amil twarakoranye indirimbo iringaha muri studio nibaza ko vuba cyane nzi ko ndetoro no munsi mugara kanu kahindutse gatoyi nzoyitora next week iyo ndirimbo twakoranye na Big Zoe na jewe na Stella na Leandre Stella n'umunyeshuri muri TV Leandre n'umunyeshuri muri TV muri bamwe twabonye ko bari mu kivyo ko barakora
n'undi yitwa Stod w'Ingozi, n'undi yitwa Dimitri umunyeshuri wanje ari muri Kenya. Rero urumva iyo ndirimbo isohotse akazi kacu cyo dukora tubarondera mwebwe nk'imenyesha makuru amaradiyo amateleviziyo kugira ngo tubashikirize donc indi generation yinjiye muri game. Urakoze cyane by'ukuri muravyumva ko Shutera by'ukuri n'umujeune asanzwe ariko arakora kuba umuntu ariko arakora aririmba asubira kumwe no kuba hari ishuri afise ariko arafasha abandi kugira bashobore gukora ikintu batahura bumva ni ikintu ciza. Ikibazo novuga ko inkunze kubaza canke gikunze kuba kihari abantu ba gospel vy'ukuraho muri mwese mu vyumve rimwe rimwe ntumuboneka cyane ntuzeye ubutumwa canke message mutanga yari itegezo gushika kure ku buryo burenze kurusha basi n'ibindi bintu canke n'izindi ndirimbo ariko womengo siko biri nka wewe umaze gutaha umuziki by'ukuri wa gospel kandi wumva ufise n'ubwo butumwa ubu ni ngwani iri hehe ni gute navuga mwo kwisubirako canke abandi bose kwisubirako abarinzi ba gospel parti nto navuga ko ari ubwoba canke kuguma bari mu muhemu cyane batarondera ngene boshobora gutransmettre message yabishike kuri cyangwa kutarondera ibimenyesha makuru n'amaradiyo kugira ngo bashobore kubafasha. Ahandi no ugasanga swat biva kuri abo nyene basanzwe bakoresha ibimenyesha makuru ko batabaha akaryo gakwiye kugira ngo bashobore kwiexprima. Ahandi ugasanga abarinzi nabiyamira mu rushengero cyane mu mpemu gose mugo bakibagira ko ubutumwa bariko barashikiriza atari ubwo bari mu ishengero gusa ariko ari ubwo abandi bantu bataramenya Imana. Mugo novuga ko babuze strategy y'ukuntu ubwo butumwa bwo shika kure. Rero je cyo hanura nk'abantu bako baranyumviriza abaririmbyi novuga yuko ahantu hose babona ko ari inzira yo bafasha kugira ngo ubutumwa bushike kure batera ikirenge bagende gusaba kuko benshi bazi ngo twe turasenga ngo Imana izodufasha ngo ngizobikora. Iryo jambo ni ryiza mugabo hari ijambo rivuga ngo kukwizera kutagira ibikorwa kuba gufuye. Rero umuntu rero yicaye yiziye ngo Imana izobikora mugabo ntatera intambuko navuga yuko yari henze cyane kuko biri tubwira ngo tera intambuki imwe 99 Imana irazigufasha n'est-ce pas. Rero note intege ndababwira ati umuntu azi yuko atari karabikora yihenze cyane naco gituma naje ndabarondera gose. Uruguze cyane kandi ugura ikintu ciza kuko vy'ukuri umuntu agerageje kumva nk'indirimbo mugi hariho benshi baronkoye amahirwe yuko ibashikira n'abandi itabashikira kandi ugasanga abo itasho gushikira kandi ari gufasha nibo batayironse donc ugasanga ubutumwa ntibwageze kure nkuko vyari bikwiye vyo kwenda gushimira cyane kubw'uyo mwete kandi gutana intege cyane. Merci beaucoup Imana iguhezagire gose. Amen. Yari indirimbo twako turavugana kumena Shutera indirimbo yitwa yarabirangije ni indirimbo nziza cyane vyo kurinda batumire kuyiraba ategeka ko natubwira uko twandika kuri YouTube ga dushoboye kuyiraba ni indirimbo nziza cyane vyo kuri hama abashaka canke abafise iyo mpano bumva bari talentuye kubijanye no kuririmba canke n'umuziki en general arashobora kugenda akiyandikisha catubwira naho isanzwe ikorera. École technique vocale dukorera mu Gasenyi Ecosat ahanyene ibujumbura juste ufashe bisi muri ville ya Gasenyi igusiga kurabara aho bita kuri Shadai uhashitse hajya ubudushikiriye reka ntange nimero ya telefone kugira ngo bikunde ushaka kugira ngo aze atwandikire cyangwa adutelefone ni 79 504 301 79 504 301 aho tushobora kundondera kuri appel cyangwa kuri WhatsApp cyangwa 71 325 700 aho nyashobora kurondera kuri appel cyangwa kuri WhatsApp. Mbo hari inyigisho zikwiye kuntu ushaka kwiga n'abigisha bigisha bafise ubumenyi bukwiye kandi n'abigisha twagiye hamwe nivuga ko arabo ndongoye muri band yitwa Charles Band umuryango dukoreramo twese tuvuga ati foko tugira initiative gufasha abandi ni Charles Band Revival Music ni kanguro mu muziki wa gospel. Rero turatumiriye abashaka kwiga abatandukanye ahi Burundi navuga yuko abara bagenda kuvyiga hanze mana dufashije aha i Burundi birahari.